Shalom bakunzi bahuri Canaan TV, turabaye kaze kwinobonesha kure, tubana kenshi mu biganiro bicishwa kwinobonesha kure. Twari tubakumbuye bihereye kuri jewe no kuri Messi Simike. Ego naje narinda bakumbuye gose. Nawe narinda gukumbuye cererega. Hari yakimisi. Yego cyane. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Nawe n'amahoro. Ni impore vraiment. Ingendo mwagize zagenze neza. Ingendo naragwaye vraiment ntabeshe. Naragwariye mu rugendo mbwa Imana yangiriye neza undi muzima. Amen. Dushimire abantu badusengera, bagusengera. Ugiye urazi ko bahari abo bantu? Barahari vraiment, barahari. Imana yo mwijuru bampezagirira. Amen. No kuri Imana bahezagire, baryami bahezagire, bavyuka bakora bagenda, ibaho umugisha utagabanije. Amen. Ego. Reka dutangure dusenga Imana. Ego. Mwami Yesu, turagukengurukiye kubw'urukundo rwawe, wemeye kwitanga ku bwacu kugira ngo turokoke. Wemera gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ubuzima bwacu bubeho. Ndagushimiye kubw'ubwo buntu watugiriye. Duhaye ubuntu bwo kuba mu iki kibanza no kuba mu no mwanya kugira ngo tubashe kukuvuga. Tugiye kuganira ku muryango nkuko duhora tubikora, na n'ubu tuguhaye kaze ngo uganize imitima yacu, uganize imitima y'abakurikirana Holy Canaan TV kugira ngo bakire bamenye icyo ushaka. Urakoze ko byose ubikora neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Tugiye kuganira ku bushobozi bw'urukundo. Urukundo ni ikintu gikomeye. Urukundo. Nasanze urukundo n'Imana hajya ni rukundo. Ikintu kigize Imana ni urukundo. Byamara nkunda kuvuga yuko no mu bantu b'Imana, no mu buzima bw'Ukristo, n'ubuzima bw'ishengero, n'ubuzima bw'urugo, igihe urukundo ruvuyemo egare absence y'Imana. Rero urukundo ni ikintu gikomeye. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira wumve icyari cy'urukundo. Umve iki jambo ry'Imana rivuga definition y'urukundo. Ngo ni n'Abikorinto ba mbere igice cya 13, duhere ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'8. Haravuga ngo urukundo ngo rurihangana. Ukaba wona kwihangana bikugora. Ngo rugira neza. Urukundo rugira neza. Urukundo ntirugira ishari. Ukabona ahantu hari ishari, umuntu agira ishari, absence y'urukundo. Urukundo ntigwihayagiza. Umuntu ubona byose niwe, jewe nagize gutya, jewe. Imana ugasanga nta kibanza igira, nta rukundo. Ngo ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago. Burya umuntu agira urukundo arifuza n'iterambere ry'abantu, arifuza kubona abandi baguwe neza. Ngo ntigwicira umuntu aguye mu cyaha iminana pu ariko urukundo aho ruri nta munana, ni mpore birashika, ejo bizogenda neza. Aho hari urukundo, sivyo? Ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bandi. Thierry urazi ngene yandavye, kumbe Thierry nawe ashobora kuba yari adasinziriye, cyangwa bamubwiye agakuru kataryoshe, ntashaka no kuvuga. Ngo urazi ikintu cyose ukironkera explication. Uyu munsi yambaye kujya hajya nta kindi yambariye, yashatse kunyereka ibintu byose araronka icyavuga. Urumva? Ngo ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezerererwa ukugabitanya kw'abandi. Ngo ariko runezeranwa n'ukuri, ngo rurenza ko muri byose. Kurenza ko urumva kivuga, urenza ko. Urumva iminsi yose niyo habaye ikintu, urukundo
rugomba kurondera ikintu positif muri ivyo bintu byari negatif. Kwizera byose. Urumva uramubwiye ikintu ntarinda kurondera ngo mbega ko iki yambwiye kujya mbega kube oya urizera ko yarinze ambwira kujya gwizera byose gwizigira byose gwihanganira byose. Urumva ntigwihanganira ikintu kimwe ari naco gituma ajya tuzosanga vyose igituma bipfa. Ivyo nonekara byose vyononekara kubera habuze iki. Urukundo ntiruhera. Urukundo ukuvugishwa n'Imana kuzokugwaho, ukuvuga indimi kuzine ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokugwaho, byose bizobaho, ariko urukundo wonyene niko ruzosigara kuko Imana idapfa n'urukundo ntirupfa ruhoraho. Rero urumva yuko mu bintu byose haba mu twebwe urazi ko dukunda kuvuga mu buzima bw'urugo. Rero uwananiwe wese kenshi dasi na kenshi n'imisi yose uwananiwe kuko ntihananiga umwe. Oya burya aye twese twabwirizwa gushobora ari umugore ari umugabo nkunda gukorera mu rugo. Mugana avuze ko iri ni jambo ryagutse ushaka kuvuga no mwishengero, ushobora kuvuga mu gihugu, ushobora aho ushaka hose. Rirazamo ngatwe ko turi mu rugo. Rero igihe urugo rusambutse nukuvuga ko urukundo ntago ari ruhari, nta rukundo ruba rihari. Ariko iyo ruhari wumvise urukundo icari cyo, icyo wovuga cyose, icyo wombwira cyose kirinjira muri bitwavuze, sivyo? Icyo urukundo rumaze, icyo urukundo ruri, igihe byanse nuko haba habuze iki. Sinzi ko noba ngerageje kukwishura. Mubivuze neza cyane, ariko mu nkundire ngaruke gatoya ko kintu mwavuze bivuga ngo urukundo rurihangana. Iri jambo kwihangana mu rukundo reka tubivuge hagati y'abubakanye babana hari ivyo badahurizako byinshi cyane. Ni gute iki kintu cyitwa kwihangana kibafasha gukomeza kubaka urugo kandi bakarunezerererwa? Urumva icyambere cyoco warakunze umuntu umukundana n'ibyiwe byose, umukundana n'intege nke ziwe, umukundana n'inkomezi ziwe uko biri kose. Hama kandi igihe wewe ukunda umuntu uramenya ngo arafise intege nke, sivyo? Izo ntege nke ndinda kuzihanganira, turinda kumufasha, gufashanya ku buryo za ntege nke ziwe zitebera zigahinduka zikavamwo inkomezi. Kuko hariho umuntu abona ikosa ry'umuntu buno nyene jokasi none bibaho. Ni wewe icyo kintu gishobora, gerageza uyo muntu umufashe. Urumva umufashe, kandi mu kumufasha umuntu ukunda ntumufashe umutuka, umufashe umutera intege muri ibyo bibi ariko arakora. No ntaco uyu munsi vyanse ariko ejo iki cyakunaniye ejo uzogishobora. Aho ni gwa rukundo rugaruka ko wihanganira iki, wihanganira byose. Nizo ntege ukavuga ati nta kundi, niyo abari ikintu adashobora gukora ukavuga utireka je basi ndagikore, hama ngerera wigisha buhoro buhoro ubwo azoteba gishikeko. Rero numva ngo urugo kugira ngo rushobore kuryoha, rushobore kubamwo amahoro, bigusaba kwihanganiranira. Wewe uyo muntu mubana ntimufise amatamperama, kandi twarabibonye ko amatamperama imero nuko ndabivuze mu ndimi y'Ifaransa, imero twarabonye ko imero zitandukanye, kandi hariho imero bamwe bafise imero zihuta, hakagira abandi bafise imero zigenda gahoro. Rero igihe uhuye n'umwe agenda gahoro wundi yihuta, uteza kumenya ibyo yihuta kuteza kumwumva, niko ameze. Hama umwe agenda gakeye urinda kumwumva, mukagerageza kujya murafashanya buhoro buhoro, aho umwe agerageza kugenda buhoro uwundi akagerageza kunyarutsa,
kandi iyo mwihanganiranira ukamutahura utamurya umutima muragera ku rugezo mushika ahantu mwese mwumvikana ukamenya ngo uyo mezuku nanje mezuku nta kundi tubwizwa kubana uko nyene kandi mwuzuzanya mugabo ivyo bigusaba ngo habe kumenyana habe kwihanganirana habe kwigana igihe rero wewe ushatse ko umuntu ucumushira ku murongo wewe ushaka bishobora gukunda ubwo nyene ni buhoro buhoro kandi buhoro buhoro ndazi ko bibyara vyiza ego hari mu bantu bakurikiranye kuri Canaan TV birashoboka akaba arimwo n'abajene bitegura canke abantu bafise abafiance bitegura gukora mariage babwire muri ico gihe urukundo barurwinshi cyane tweko tuvuga ku nkomezi z'urukundo nibihe bintu uwo mujene canke umuntu abonye ku mufiance wiwe aramukunda cyane ariko amubonye ko ibintu biremereye bizomusaba kuba mu buzima ameze nk'uwikoreye umuzigo nibihe bintu abibonye avuga ati vy'ukuri hano hantu ntukwegereko urumva jewe nibaza ngo ikintu umuntu yo nk'umuntu amanyamagwana umuntu agwana umuntu w'imboregwa rimwe na rimwe no kuraba kuko kenshi nkamwe nabo hari aho usanga no gukubita birimo kandi umuntu agukubita ashobora no kukubitira amagara yawe cyangwa akaba uwundi muntu ubona vrema mbega nuvuga gute burya mbwa nta muntu adahinduka akiri abantu barahinduka bakaba abantu beza ariko hariho umuntu vy'ukuri ubona afise ingeso nawe ubona ayigukorera mu buryo umuntu arinda akora ikintu kibi mu maso y'umufiance wiwe akakirepeta kandi ukabona ko ari ikintu uvuga uti je iki kintu vy'ukuri kuzocihanganira bizongora woshaka ukabivamwo hakiri kare wobivamwo hakiri kare mutarashika kure kuko hariho ingeso vy'ukuri ubona ko uyu muntu mudashobora kuhuza nawe urabibona hari ushobora kubona utuntu dushobora kumarcha ensemble uyo wobiheba hakiri kare mugabo uwo warinze ubona ushobora kwihanganira intege nkeze wafise birakunda birashoboka mugabo byose birasaba travail y'ababiri birabisaba mwese ko muteza kuvyumvikana kumwe ukavuga nizi ngeso nizi ntege nke nawe ndayifise sindayigira icitwazo ngo ndushe uwundi nanje ndagerageza kuhinduka ndagerageza kutamugora kutamuruhisha mbega novuga gute ukibabaza ega biradusa kugira ngo unezereze undi bigusaba kwibabaza ukibabaza kugira ngo nawe ushikaho uwundi mubana ashobora kumva nawe amerewe neza murakoze cyane ntibirashika kumva umuhungu yakubise umufiance w'ikofe agacambwira ngo sheri ngo n'urukundo ngo je numva yari bindenge ko urukundo ndagukunda aka nta rukundo rwo gukubitana oya nta rukundo rwo gukubitana cyera oya nta gukubitana oya nta ukabona gukubise mukiri muri fiançailles aho rene yo guhunga genda burya abafiance kenshi bo baranahendana aragerageza kunyegeza ingeso urinza zikwereka akagukubita mukiri fiance oya shaka ugenda uhebe ntabwo uzoshobora ahubwo azokunigira mu nzu abadukurikiranye mwe muvyumvise ko bikwiye ko muba maso arinza gukubita muri fiançailles hunga Bibiliya nta gitwosha gutumbera mu muriro oya nukuri itatubwiye ko abantu tuzohaca mu ugiye kugerageza Imana Imana yakweretse ntama ntushake kubona no kumva none igihaguye byo biharura ku Mana kandi Imana yakwereka hari igihe Imana ikwereka amasinye ko ibintu bitazoshoboka ariko umuntu agaforce ego reka tuvuge ko ku bantu noneho babana twumvise urukundo rurihangana rugira neza ntirugira ishari ntigwihayagiza hari ahantu mwavuze mwasomye havuga ngo rurenza ko muri byose ego urumva rimwe na rimwe hari igihe umuntu usanga yagiye nko mu ikosa nk'uwo mubana akajya mu ikosa
inopfa kucurihagarara ko ngo ribe ryari n'iryo umucurira byo kwama umubwira ngo umucumita hagati imisi yose urumva bituma noneho wa muntu umubabariza umutima ikintu nicaba cabaye n'igihe turuna page mukiganire ko hama mugihejeje mutubone page mugishira ahantu muri mu kinogo cyo kwibagirana nikibi kintu cyo kwama umwibutsa ukimwibutsa urumva bituma umutima we ubabara ahubwo bigatuma nakora nabi ariko igihe utabisubiyemwe ahubwo ukaguma umwankuraje gukora neza ahubwo akora neza mugaye igihe uguma biri kurabivuga ubizura ubutumye uri kuramutuma gukora ibyo bintu ego ku bantu badukurikiye mwobagiriye nama ku kintu cyo kugumya urukundo bahoze bakundana kera kubera uko buca niko abantu umenga urukundo rugenda rugabanuka hagati y'aba bana kugeza igihe yaba umugore kumbura hashika avuga ati none kubera atakinkunda nkuko yankunda tukibana umugabo ati kubera atakinyitaho nkuko yanyitaho tukibana byavuye kuki nokora iki ngo rwa rukundo rwa kera rugaruke urazi gakere sa ibi ndabibwira umugabo n'umugore burya umuntu wese arafise ikintu gikora ku marangamutima yiwe ico kintu uko mwoba mungana kose umukimukorera umukimukorera kugira ngo umutima wunezerwe kandi ico oye umugabo aragifise n'umugore aragifise ikintu umukorera akanezerwa urumva ntuce uvuga ngo tumaranye imyaka kubera iki nitukira abafiyanse umva murashobora gusaza muri abafiyanse murashobora gusaza mukundana igihe urukundo ni nk'umurima ni umurima uguma uvomera igihe uretse uragumwa umwe nyene ukumagana ugahura n'izuba mugahe igihe ugumye uwaroza urera ukera ibyamwa vyiza imirima myiza ukimbura n'urukundo nuko nyene ico umugore akunda kimukorere ico umugabo akunda kimukorere ico yanka canke nawe nkuko acanka niho urukundo rwanyu ruzotoha rukaguma rumeze neza ego hariho abantu babana bakundana ariko uri iyo munsi wa mbere canke mu ndwi ya mbere yo kubana mu rugo agahita abona ibintu vy'ukuri atazoshobora kwihanganira mu ndwi ya mbere aho rero kaba kakubanye sindakubwira ngo urasohoka ico nabonye winjiye mu rugo rumeze gutyo oya haca hagaruka cacamwa c'ukwihangana urumva ukihangana hama ukabyereka yaruguhaye burya ikintu cyose kibaho gakere kigira uwugishira nubona n'iyi mpuzu twambaye itabutse wishira umutayeri n'inzu y'ibomotse uhamagara umumaso urumva nawe urugo winjiyemo rujane ku Mana uyibwira uti Mana wa muntu ameze ukuntu ndakwinginze umuhindura sinigende ubigenza sinigende ubikora ucyambere umpe kwihangana umpe gukomerera muri hanyuma kandi umpe kumwamira ibyamwe kuko ibikorwa byacu byiza birahindura uwo tubana uri kuranyu hama Imana nayo imuhingure kandi birashoboka hari abo twabonye bahindutse bari babi muga kubwo kwihangana kw'abagore babo cyangwa kubwo kwihangana kw'abagabo babo bagahinduka umugabo wamaze kuvyinjiramwo tinosopa ibintu ubirabe hakiri kare utaravyinjiramwo wavyinjiyemwo ni avi ni kwijambo ry'Imana ritubwira kuri iki kintu cy'ubushobozi bw'urukundo ngerageje kwiyumvira neza ko biriya bintu mwatubwiye biranga urukundo mbona umenga uriya muntu akunda ataza kugira sacrifice arayigira kandi iyo ukunda umuntu vy'ukuri hariho ibintu utoca umuhebera ngo ndamuhebye kubera yagize mbega ndakubaze ari nk'umwana wavyaye naho yokora ikosa none wacumuta rero n'umugabo igihe umukunda cyangwa umugore umukunda muri izo ntege nke ziwe ushobora kumwamira ivyamwa ku buryo amaramara akavuga ati gute nguma ariko ndababaza uyu muntu anyereka urukundo anyereka kukwihangana agahinduka n'umwana arashobora guhindurwa n'urukundo rw'umuvyeyi
no kwihangana k'umuvyeyi umwana agahinduka akava mu ngeso yagendera hamwe no gusenga ibintu birashoboka. Yego birashoboka ibintu ndashaka kubishingira intahe mba neruye mbwa bigicuyiheba na narabonye abadamu benshi bihanganiye mu ngo kandi barangiza neza. Narabonye abapapa bihanganye bakarera abana babo urumva bakihanganira abagore babo bakarangiza neza. Nta muntu numwe yihanganye Imana idahemba. Aho ndabona biraguhemba. Ikibazo n'ukutihangana. Abantu barambirwa n'ingoga, abantu baheba n'ingoga, kandi nasanze harimo egoisme. Ni egoisme. None we gihe Imana iguhaye umuntu ameze nabi, erega ibiguhaye umugwayi ngo umufashe wowe ukomeye. Niba kumugwaye ngo umuti ibimuguhaye ngo wewe umugwazi. Hawe umuntu ukunda ntacu udakora. Mbe umuvyeyi wabaye kigabo canka agwaye ucumuheba uragerageza. Rero nukuvuga ko ntuba wamukunda. Umuntu ukunda niho paka kumuheba. Wa murakoze cyane, ndize ko abakurikiranye hori Canaan TV bungutse cyane ku kintu cerekeranye urukundo. Muri iki gihe abantu bakomeza kuba busy no gufatirwa cyane n'ibi na biriya. Turakwiye nizihe strategy nyene abantu bakoresha mu gukomeza gukundana mw'ibi bihe bitera bikwega abantu mu kuba busy n'ibindi. Ikiri gikenewe ni kumva ngo ibi bintu ninjiyemo ntabyo mvamo, kandi nteza kugwana ku buryo urugo ruguma ruhagaze. Igisabwa ndagitanga kandi ndigitanga umwe. Hari inyigisho abantu batwe ngo abagore n'abagabo barekwiye kugira sacrifice. Mbe nyene biriya bintu byo kugira ngo inyigisho z'abakenyezi ngo z'abadamu gusa abagabo bo babari n'abagabo, ahubwo abagabo nuko utabizi nibo bakwiye kwigishwa cyane, uko nibo bafise responsibility ubundi nini uko sero la Bible ivuga. Nibo Imana nibibaza nibirondera. Mugabo urumva umugore kubera iyo byase byinshi bigwa kuriwe. Urumva bigwa ku mugore, nico gituma kandi amasosiyete yacu twabayeho abadamu umengo barasizwe inyuma, nibo bajedwe byose abagabo n'abantu bugu. Uramugabo uburura ko biriko birahinduka. Mugabo bose bakwiye kwigishwa. Kuko urugo si rw'umugore gusa, urugo n'umugabo n'umugore, kandi umugabo afise ama responsibility manini. Umugabo azi neza urugo icarico, azi Imana yamuhaye icarico, icajejwe icarico, afise inshingano zikomeye. Wa murakoze cyane, ndizeye ko abakurikiranye hori Canaan TV bungutse. Mu by'ukuri nibaza ko nababari ibibazo byose bikenewe. Turangiza unsengera abantu bakurikiranye ikiganiro nabo urukundo rwagabanutse kugira ngo Imana itanga ubwenge bwongere naguke kazi. Mana datarugira byose uri mu ijuru, shimagizwa ko ari wewe watanguje igikorwa ciza cyo gutanguza umuryango, kandi umuryango ni igikorwa cawe. Ari naco gituma nsengera umuntu wese yarazi ku rugo ari kontra, ari kintu akora arengana, amenye ko Imana izoruharura ku muntu wese yaruhaye. None ndasenze ngo utanga ubwenge, utanga urukundo mu bantu bawe, kugira ngo Mwami Imana ingo za benshi ziriko zirasambuka urukundo rusubire gutoha. Ndasaba mpwemu yera ngo wiganze kandi ushigwe hejuru mu miryango yose, wikangure kugira ngo basubire bakundane, urukundo rwatende rusubire kwaka. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro kibi cawe mu izina ryawe ryera, nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen.